Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ntidukunde kubukanye bwo hanze bwinjira indani. Amen. Kuko ngaha turiko turadiresa ibicaniro, umuriro w'Imana ugume ku gicaniro. Nyumva amene y'abana Imana muri kiro kibanza. Ndanezerewe kuri uyu munsi Imana yongeye kuduha muri no ndwi kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Ndiza neza nakikiranya ko amabanga adasanzwe ariko arahishurwa ku buzima bw'iwawe, kandi hamwe nico Imana iriko iraduha muri no minsi ubuzima bwa butazoguma uko bwari buri mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hari umurongo nkunda cyane uri mu Baroma igice 8 ku murongo wa 24. Haravuga ngo nuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Igihe cyose umwana w'Imana abwirizwa kwama misos afise ukwitega imisi yose mu buzima bwiwiwe. Nimba ubayeho ataco witeze, nta nico Imana izoza ngo ikore hejuru ubuzima bwabo. Rero n'uyu munsi twitege ibidasanzwe Imana igiye kudusangiza biciye mu ijambo ryayo, aho turiko turasangira amajambo y'Imana tubwira ibanga ry'ibicaniro. Imana ishimwe cyane. Kana babwiye ko muri semaine kwa gane no kwa gatanu tuzofata kanya ko gusenga kugira ngo dusambure ibicaniro vyubaswe ya mu miryango, kuko nababwiye ko umwasi wa mbere dufise atugwanye kugira ngo tinjira muri destiny zacu ni umwasi wo mu miryango yacu. Imana ishimwe cyane. Kuko ugiye kuraba uburyo ibicaniro bifunctiona, nuko ikimazi gikomeye ku gicaniro ni kimazi c'amaraso. Imana ishimwe cyane. Naco gituma Imana mu gucungura isi nayo nyene ntiyagiye kure y'ivyerekeranye n'ibigaragaza canke ivyo igicaniro gisaba. Yatanze umwana wayo. Naco gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo twaguzwe amaraso y'igiciro kinini. Bisigura ngo n'Imana nayo kuko izi ko yari keneye gucungura isi, yari keneye gucungura ubuzima bwawe n'ubuzima bwanje, yatanze ikimazi kiri hejuru y'ibindi bimazi bindi, itanga umwana wayo. Ikimazi gikomeye ni kimazi c'amaraso. Imana ishimwe cyane. Bisigura ngo hamwe n'iki Imana yaritanze yari sobe kubona akaryo, kuko Satani adashaka kuronka ikindi asobora gusubiriza, kuko Satani nta mwana afise. Nimba Imana yitanze umwana wayo yari ifise w'ikinege, Satani nta kindi kintu yari gusobora nawe kuronka atanga kugira ngo ashobore kugwana n'Imana. Umva amene y'abana Imana muri kiro kibanza. Rero uyu munsi ndagiye kuvuga gute mu buryo buri pratique. Imana ishimwe cyane. Twaravuze vyinshi mu ndwi iheze iki bicaniro bikora ku buzima bwacu. Nabyo igicaniro niyo platform ihari aho divinité ihura na l'humanité, ivy'ijuru bihura n'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Nuva Amerika muri kiro kibanza. Uburyo bwiza bwo guhura n'Imana nuko wubaka igicaniro ugashira ko ikimazi cyawe. Twarabonye ibitari bike ingene igicaniro ku buzima bwacu kituvugira, kitusabira imanza ziroranye, kidusabira ngo ducirigwe imanza zitunganye. Hari kiri kintu kidasanzwe, igicaniro gisakrifya abansi bawe. Iyo umuntu yatawe iri banga, turasa kwibona kumbure mwanya uri imbere, umwanya wabitwemerera. Iyi gicaniro cyubaswe ikimazi kajako cyama imisi yose cyactive ibikorwa by'abamarayika mu kibanza cy'amasengesho yawe. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora nawe ubwawe ukibaza none ibi bintu k'Imana ibikoze atari uko nabisengeye. Hari umuntu gushikira ngaho muri kiro kibanza, kubera ko igicaniro gikoresha abamarayika mu gishingo cy'amasengesho yawe. Imana ishimwe cyane. Aho ikiguhagurukira cyose kiri kondane gutsindwa. Nico twavuye ngaho ku gatanu turiko tunabira hamwe mu buryo bugaragara. Reka turabe gute twubakira uhoraho igicaniro. Muriteguye? Kuko umviriza, kubakira uhoraho igicaniro bifitiye ikimazi wewe. Nabwiye ibicaniro sibyo bitwinjiza mu ijuru, ariko ibicaniro bisoboza ubuzima bwacu kubaho hano muri nosi tururaniwe, dutunganiwe, aho tutava ngaha muri nosi. Umviriza, turi abantu mu mpimba bakoresha terme yitwa ngo abazigirisi. Dore uvuga ngo n'abantu bazigiye. Hari abakizwa bazigiye. Haleluya. Niyabonye umuntu yagiriwe neza acazigira cyane. Yumvise undi ariko ashinga intahe akarushiza kuzigira.
muri we yarashishwe, muri we nta munezero uriyo, muri we nta nzuzi z'ubugingo zitemba, muri ibintu byose birirabura. Imana igomba ko tubaho ubwo buzima ngaha muri ino si. Numva Ameriya muri kino kibanza, Imana ikeneye turi ngaha muri ino si ko tuzokora icyo yatuzaniye gukora. Abanyefeso 2:10 havuga ngo turi ivyaremwe vyayo byo muri Kristo Yesu, tweme kugenda mu bikorwa vyiza ivyo Imana dutegura ryari kera. Uyu munsi tugira iki? Tubigenderemwe. Numva Ameriya muri kino kibanza, aho uzova ngaha muri ino si abantu bavuga ngo hari umuntu yahaciye, nakakiriho. Abantu ntibapfa mu miryango uko ariko kose, nakakiriho. Isengero ryaragenderwa n'ubushobozi bwa mpemu w'Imana, nakakiriho. Hano ku kazi nta karenganyo kari gahari. Icyo ni Imana tugomba ko ngaho munoshyira uvamene y'abana b'Imana. Haleluya. Umusumira asoma igitabo cy'umugabo umwe yitwa Wigglesworth. Bavuga ko ahantu yari kakora muri Afrique du Sud higeze gutera amapandemi, haratera amaepidemi, haratera ibigwara vyinshi cyane. Ariko kuva umunsi yubakira Uhoraho igicaniro muri iyo village yari arimo, abo bantu bonyene bagize amagara meza muri ico gihugu. Banazi no kuraba aba bantu kwereka bo batagwara. Igicaniro kizokurinda kugwara, kizoguha amagara meza. Ndazi ko kumwisha uhembwa abana kwa muganga bagaca baguhara, ugatwara amafaranga yose kwa muganga. Ndazi ko uhembwa hagacaza ibintu bigutwara. Bese bamariko baniga nizi muhemu zinyasi kuko ntaco babona novuga basigarana. Iyo binjije bigendera rimwe, ndavyashe mu izina rya Yesu ubuzima bw'iwawe. Haleluya. Uko ibyo wari ushaka gukora, we investis ko washaka kuinvestisa, ugira ibyo usigarana, uvomera abandi, nawe urushize kuvomerwa. Numva Imana y'abana Imana muri kino kibanza. Haleluya. Ibi nivyo ibicaniro bikora hejuru ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Rero reka tuba mu buryo buri pratique gute twubakira Uhoraho igicaniro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Basomere Abitesalonika ba mbere igice ni cya 5 munasomera ku murongo wa 17 ku murongo wa 17. Abitesalonika ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17, urupapuro n'amajana 233. Musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba. Mwame mukenguruka muri vyose. Mwame mukenguruka muri vyose. Iyo niyo formule. Musenge ubudasiba. Mwame mukenguruka muri vyose. Uyu munsi ngoma ndabigishe nk'abantu bakuze. Haleluya. Ngomba nkoreshe seminaire y'abakozi Imana, aba bishop, aba apotre, aba revera. Haleluya. Aba ministers. Muriteguye? Avuze Paulo ngo mwame musenga ubudasiba. Mwame kandi mugira iki? Mukenguruka muri vyose. Dusamo kandi mwame musenga ubudasiba. Aha. Mwame mukenguruka muri vyose. Kandi mwame mukenguruka muri vyose. Raba kino kintu. Narababwira fa posino nagira intangamarara. Igicaniro cubakwa n'ikintu gikorwa mu buryo bwisubiramo. Ikintu kumuri kurarepeta. Uze nababwiye ukica umuntu harya, ukagara ku munsi wa kabiri ukica umuntu harya, umunsi wa gatatu igicaniro c'uruvu kinywa amaraso y'abantu kizote ciyesara harya. Kuko ikintu kiguma kiriko kiraba cyatira impwemu. Impwemu zaziza kuraba ico kintu kiriko kiraba. Iyo zize zica dutome aho hantu. Nige watazogerwa kwica umuntu ageze harya, swati imodoka izomgonga apfe. Kubera ko izo mpemu yamaze kwiyesitara aho hantu. Poni kavuga ngo musenge ubudasiba. Aya n'amajambo Yesu abwiye abigishwa biwe. Ukane kubakira igicaniro, umviriza. Samasengesho aryo kuri eglise wanyu.
ni ikintu gikorwa mu buryo bwa conscience yawe. Siko muriko muranyumva? Ni isaha n'umwanya n'umunsi. Haleluya. Par exemple, jewe misozi mercredi n'umunsi ntegezwa kuba ndiko ndacana umuriro ku gicaniro. Naho omiki umunsi wa mercredi ntacyo ushobora gushira ku munwa. N'umunsi wanje ayi gicaniro cyane ndakiranforsa. Alo, suko ntasenga yindi misi. Mugabo ibi vyerekana igicaniro nibirenze bidusanzwe ukora. Nawe usohoka mu igugu ry'abandi. Yesu ageze gusenga ntiyasengana n'abigishwa biwe. Bivuga ngo nuko atabavamo agenda ahantu nkaho umuntu yotera ibuye, acasengera aho hantu amara iryo joro ryose. Iyo akeneye kubaka igicaniro yarirotira mu bandi. Uyu munsi gituma abana Imana bari faible. Satani batoza agace uko ashaka. Nuko tukora ibikorwa rusangi. Dusenga amasengesho rusangi. Amasengesho rusangi hari icyo gufasha, mugari cyatazo gufasha. So kimwe n'ibikorwa bindi ushobora gukora hamwe n'abantu. Itima mbabwira ikintu kimwe. Meme no bijanye n'aba bantu bagira amasport, ndagwa nk'akarorero. Uwitwa Cristiano Ronaldo numu joueur de tous les temps. Niko babivuga. Turi kumwe. Barakubwira yuko abandi nimba batangura entraînement 6 heures, wavyuka 4 heures. Akamanza kimenyereza wenyene ubwiwe. Iyo yiruka abandi birukira mu kibuga bakaje mu barabara bakagenda mu salle ya gym, wewe yirukira muri piscine. 4 heures du matin. Hari gikonyozi. Abandi baza kuvyuka basanga we ahetse ivyiwe. Agacagira na entraînement n'abandi. Baheza agaca bandanya ivyiwe. Gutyo umuntu muzokwigira mugira ama performance amwe. Uraze ngaho urase nivyo turiko turasenga. Uyundi ati yagenda kubandanya senga. Yaje ngaho avuye gusenga. Uyo muri kurambira ko muzonganya kwishugwa no gukoreshwa n'Imana. Umusime babaje Billy Graham ni Moses Kurora nako somi igitabo cy'iwiwe. Bamubaza ati niki gukora kugira ngo uvuze ijambo rimwe impumyi zice zibona ibivamatwi bizibuka amatwi aba ibimuga bimuguruke bigenda gute. Yavuze ati nkora ibintu bitatu mu buzima bwanje. Moses Kurora niho yarari uwo mwanya atatora wenyerekane cyakimwe n'abajournaliste kugira ngo umvirize ibintu Billy Graham akora kugira ngo Imana imukoreshe uko yamukoresha. Atubwira ati cyambere nkora ndasenga barandika. Icya kabiri nkora ndasenga barandika. Ati mwabi tugisubiyemo ati ego ndashuramo nkasenga. Ati kandi icya gatatu nkora ndongera ngasenga. Ivyo nivyo bintu bitatu nkora mu buzima bwanje. Kuva uwo munsi Moses Kurora yumva iryo banga yahevye gufungura mu mwaka ashobora kurya nk'isomere zibiri gusa, anywa ubuki gusa n'ikaranga n'ipapayi, abandi bariko batikagura inkoko n'ibindi. No wonder igihe yaza ngaha mu Burundi abamwakiriye ryari isengero rikomeye cyane. Ntarize navuga yavuze ati nimugare imiryango ya stade imbere ko ngira icyo mvuze idayimoni yose iri ngaha ivuze induru isohoke. Abari bambaye bishop, abari bambaye pasteur, abari bambaye amabaje ya diake ya protocol nibo bambere batanguye kuvugirwamo n'amadayimoni. Umunsi bamuzana mu kidine bamutegura ikwane giheze inkoko z'uburyo bwose izizigiye iza vert za rouge za jaune barabimuzanira. Ahageze imbere acababwira ikintu ababwira ngo iyi siyo chakula ya mtumishi wa Mungu. Arababwira murafise amazi ego, murafise ubuki ego, murafise karanga ego. Ico nico kimazi we yatanga. Haleluya. Tugevuga mu buryo buri pratique. Ibi si by'ababishop, ibi si by'abapotre, ibi si by'abaevangeliste, ibi ni iby'umuntu wese
akeneye kubaho ubuzima bunesha ngaha muri ino si. Ndasa abantu babwira ngo nimugende mukore ubuzi murondere ayo mafaranga, natwe tubarondera Imana. Ku gicaniro ntawe ukurondera Imana, ku gicaniro ni wewe n'Imana yawe. Numva amen ya muri kino kibanza. Haleluya. Yesu atoranya abigishwa 12. Usomye Mariko 3 guhera ku murongo wa 11 havuga ngo atoranya 12 icyambere kugira ngo babane nawe. Bavuze kubana nawe suko batahana mu nzu, suko baza gusangira. Bavuze kubana nawe n'igihe batindana, bagumana, asenga basengana nawe, akora Imana bakora Imana hamwe nawe, n'igihe baye bavyose kugira ngo bagumane n'umwami wabo. Ibanga rikomeye ry'igicaniro ni igikorwa dukora mu buryo novuga buri consistent, mu buryo buri régulier. Avuga ati Mana, iyi ni rendez-vous yanje, iyi saha yanje, naho nzoba ngwaye, nzokwandara, nzoba ndaha. Naho ugira n'isezerano n'Imana ry'ibihe byo guhura nayo, by'ibihe byo kuvugana nayo, by'ibihe byo gusangira nayo mu buryo bw'ubusabane. Paranse yavuze ngo musenge ubudasiba. Namatiko nabwira abantu gusenga ubundi tubiza kubikora mu bibanza byose bishoboka. Nimba uri muri douche senga, nimba uri ku meza senga, everywhere you are pray. Nimba mu ijoro bisi ukihindukiza akanya gato ikirori kagenda, tuzi sengesho umwanya ngere. Uri mu modoka senga, reka gufata umwanya wo gucata, wo kwandikira abantu n'amakuru adakenewe uza kuyarondera. Ivyo bizimye igicaniro cyawe. Paul avuze ngo nimusenge ubudasiba, pray unceasingly. Igishobora kubona ibijyanye n'ubuzima bw'iwawe n'amasengesho y'urudaca. Mwishengero ndongoye mukubazana muno mutima misi yose. Uyu mwana utsa guheza umushuzo w'ukwezi kw'icenda, ukwezi kose imisi ndwi ya mbere, premise ya mbere tuba turi imbere y'Imana. 7 jours jeûne et prière. Muriko muranyumva? Ivyo ni programme buyagiyeho kandi amaze kuyikora. Rimwe twakoze 52 jours, ibibunene byose byarombunze. Ega n'abantu bavyiwa mukibaza ngo n'umutima mwiza ngo namagara meze, kumbe ahubwo bavyibusha imwe mu mbi n'amastress n'imiruho. Ndababasiki abantu amastress bacu bavyibuha. Oya simvuze ko bavyibusha ari ivyo, ndiko ndavuga. Hari umuntu asenze gusa gatoya aho koroka ukamengo aramupomporoye. Muriko muranyumva? Mwisengeri wanje barabizi, ubishaka utabishaka uteza gusenga. Hariho abo nitale 12 nabanyegereye abarongo 12 tumani nabo imyaka kuva dutanga igikorwa. Abo ku munsi barafise umunsi bavuze ko ariko bacana umure ku gicano ku bishengero. Umwese afise umunsi wiwe, nta munsi wijana. Nubwo noba ndiko ndafungura hari uwundi yarese gufungura, kuko turazi iki jambo ry'Imana rivuga mu byerekeranye no gusenga. Musenge ubu dasiba, musenge ubu dasiba. Reka ndabereke ikintu kimwe. Umunsi umwe Herode agomba kubaka igicaniro cyo gukomeza ingoma yiwe. Ikintu yakoze cya mbere, arondera muri bajya abantu bashimwa mu ntumwa mu ishengero rya mbere, afata Yakobo, birivuga ngo amwicisha inkota. Uwo aramusakrifye. Namandiko nabwira abantu Yakobo ntiyari gupfa. Yakobo yapfuye ku ishengero rya risinziriye. Yakobo yapfuye kuko atagicaniro cyari kiriko kiraka. Kuko igicaniro kiriko kiraka, ndababwiza ukuri, hari ibintu Satani ashobora gukora. One day nigeze kwabwira umupastori umwe, saa 9 z'ijoro mwe mu Imana yaramuvyuye, aramubwira ngo vyuka usenge. Mbwa ntiyumva ico sengera, mbwa senga muri mutamenyekana. Saa 9 z'ijoro aca inja amasengesho riba sobrati, ntacereka asengera, asenga muri mutamenyekana nkuko mu Imana yarimubwiye. Haize umwanya aca yumva nka saa 10, aca yumva nka saa 10 umuyaya mu kindi cumba imwe mu mbizi ziriko ziramukubita. Avuze induru ngo vyatunaniye ingene tunyigurya mwana.
miso yatunaniye vyasi ngene tumuniga twamufashe biranka avuze induri demoni ziriko ziramukubita mu nyuma ahoze aca yumva iyo discussion umubone wiwe hamwe nizo muhemu mbi akanya carugurura aravuga ati wari waje ngaha gukora iki ko yari yamaze kuba faible igicaniro ciwe cyamaze kudomina igicaniro cabo bakozi ba satani atatangura kudebagura emabwira igicaniro cawe kiri fo igicaniro cawe kiri puissant abasi baye baradebagura amabanga Bwana umuntu haze ngo rega ngurumva ngo nukuri ngo sijewe none ninde abikubajije nukuri sijewe kanze nabuyojije ko tubikora ze nabujije ko tuja kurya mufumo kugira ngo tuja kukurogesha bakadebagura ariko adebagura kubera iki hari kiriko kiramutuma adebagura niho acavuga ati je naje ngaho bandungitse kuniga umwana we irafise umwana w'umuhungu gusa papa we yarapfuye yari umukozi w'Imana umumama niwe yarasigaye wenyene nabo nyari wasigara umukozi w'Imana ako kanya mbwa twaje ngaha tuje kuri mission yo kuniga umwana wawe mugabigeho twashatse kubikora vyaranse intoki zacu zase zigwa ibinyanya ibaze nakana bagiheka juste akantu gatoya gusa umva kandi yaramuniga agaca yigira mugabo biranka Imana tubwira ngo dusenge ubudasiba irazi Igituma ibirika tubwira ngo dusenge ubudasiba rero wowe usaka guma wibereye mu karuhuko ngo turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana ijambo rimwe gusa rirakwiye ibyo nibihagije birivuze ngo mwame musenga ubudasiba igihe Herode yicisha Yakobo inkota ngo abona bihimba ishengero ngo ariyongeza uko niko ubaka igicaniro n'igihe wiyongeza gukora ico warihejeje gukora siko abantu b'Imana bariko baranyumva igicaniro n'igihe wiyongeza biriko ngo ariyongeza acafatande nimba biryoheye ishengero gutya kamera abonye ko power yiwe ibaye ikindi kintu gikomeye aravuga reka rero umfate umutwe reka mfate umutwe haleluya bugituma bakugwanya niko rakura umutwe inzoka wiciye umutwe begira ashobora kubaho burya n'Imana nyene ubwayo iyo umuntu ari umutwe kuko n'ugwego umutwe n'ugwego rero ngo nkubite umwungere intama suko umwungere adabwiza gukubitwa yo kubiswe kuko yakoze amakosa ntiyitwaye neza mugabe ikibazo ndamukubite hacakurikira iki intama zisanzara tumurona n'Imana iri nisoka ibikora umutwe n'ikindi kintu hadi gituma ibitero byinshi biza kuri wewe barazi curi mu ryamuryango inyenyeri yawe barayizi vuze cyo kintu muracumva kumwe pete kirigeze babwira ibanga rinyegeje mu nyenyeri haleluya tuvuze inyenyeri bamaje baza none inyenyeri imeze gute haleluya Yesu yavutse hari inyenyeri yaciza abanyabwenge bayiravye barashobora kumenya ko iyo nyenyeri sigura ikintu gikomeye yuko ari umwami yavutse ngo baca bagenda bagira bayikurikira kugeza aho yabarongoye kugeza aho uwo mwana yavukiye ngo bahageze barinje basanga uruyoya mu bwato bw'inka ngo barinje bagira iki baramushikanira bagira iki baramushikanira turi kumwe Herode ariyongeza afata Petero muganda kunda reaction aho yabaye wa musomyi wantugene mu vyakoze 12 kamutasha turatangwe kwinjira mu bintu biri pratique sivyo tuzova ngaha muri abandi bantu I'm telling you muri abandi bantu kuko ivyiswa gafyinyi igicaniro kizirana gafyinyi ku ntambara nta muntu aza gufyina yes haleluya amen nta musoda ari ku rugamba barungukira invitation ya mariage canke anniversaire y'umwana ari ku rugamba uwo mwanya arawufise bivuga ngo nta musirikare yikwegera mu vy'ubugingo azohimbara wamwandikiye ubusoda ikirico kibazo uyu munsi ishengero rya Kristo rifise somera uhereye ku murongo wa 5 Vyakozwe ntumwa 12 umurongo wa 5 nuko Petero arindigwa mwibohero ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje inge gatoya mwavyumvise Petero bamufashe bamutera mwibohero hari kintu bavuze ngwishengero rivyumvise mbega Yakobo ni bari bavyumvise mungabo bavuga ngo mungata murinda si mutumishi wa mungata murinda
hari igihe Imana yifuza kukurinda mugabo ikabura autorisation. Narababwiye igicaniro ni kibanza Imana yaterisa. None ize gute yaterise he? Ni nk'indege babwiye ko amayoporo yose bugaye. Bega iraza kumanuka? Kuko gira imanuka irifo kironka autorisation ngaha. Igicaniro giha autorisation Imana ngaha. Kuri Yakobo Imana abuze autorisation. Muga kuri Petero. Kuri Petero. Kame birahinduka. Mbishengero rivyumvise. Base bagira iki? Baramusengera. Bagira iki kandi? Batakambira. Bakomeye. Inge gato. Murumva itandukanye ryo gusenga no gutakamba. Iyo usenga ntakaroro bashogwa Mana. Petero umuzigame, umurinde. Herode amutaye mu ibohero, umuzigame Mana. Mu izina rya Yesu. Amen. Iryo risengesho. Gutakamba. Mana! Uko niko gutakamba. Si keso yisengeshe ngo Mana ukora ibi. Mana nituvangaha. Nituvangaha. Bai wa murimvyi aha niho tugomba kutwiyerekera. Mana duhagaritse ama programa twahe dufise. Yakobo baramwishe ivyo birahera. Petero turavuze no, turavuze oya, naco turibuze gukora kiretse hari ico ukoze, kiretse hari ico ugaragaje. Kandi si nivyo gusa, iyo umuntu atakambira Imana aravuga arashiramo amasezerano. Mana hamwe wobohora Petero, hamwe wakiza Petero, Mana tuzogushima, Mana tuzoguhimaza amashimwe, Mana tuzogushingira intare. Uko niko gutakamba. Gutakamba si kubipa. Gutakamba muri biranzi y'icyongereza havuga ngo the prayer was made without ceasing. Gutakamba ari kuvuga iki? Nigihe udaca, nigihe udahagarika, nigihe ubandanya kugeza aruko Imana ikoze. Haleluya, haleluya. Muri bukama kuri wa mupfakazi yaza kuri wa mucamanza gabicanya adatinya Imana kandi ntagire dusore ku bantu. Bivuga ngo yamamuzako buri gihe higeze hagarika amasengesho. Isengero ryasenze yaramasekeje gutakamba, batakambira Imana. Harakandi bongeye ko bakobeje. Gukovya muravyumva? Bavuze gukovya. Uburiza ivyo kwihuta barabihevye. Ivyo kuba busy ivyo barabiretse. Baravuga aha rero hari amasengesho abantu basenga urovye nyene position nyene afise ko nako n'umuntu agomba genda ashibuke. Umuntu agomba ashibuke ashika hasi. Ndaronka igihe dufise ibihe nk'ibi ngaha muri DEBORA, izi ntebe zidahari, hari amatapi canke ibirago, dushike hasi. Iyo umuntu ubonye arambije uyo muntu agomba yihute. Ni waza barundi iyo umurundi agomba kubwira ko adateba kubwira ngo aha rero sinicara. Iyo akubwiye ngo mbega nicare hehe. Wari ufise ahantu ugomba kuja utangura kwitabariza. Ati burya rero hari ahantu agomba kuja kuko akubwiye kagomba umuntu yicara ntiyihuta. Arize yicara. Hari umukozi w'ikoma madukarambiri. Niba avuze ngo munzanire intebe nicare. Baba bizi n'imiburi buri kagomba avuga amasaha 3 canke 4 canke 5. Aho urumva ucubura avuga ati hewe muraza kuraba ingere mu bigenza cyewe sinza kuboneka. Basenga Imana bakobeje ngo batakambira Imana ngo kandi bagize iki bakobeje. Uko niko bubatse igicaniro. Raba kiro kintu komeze gatoya fa. Ku munsi Herode bwaca amubashikiriza, muri iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri, aboheshejwe iminyororo ibiri, abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande. Umuco ubonesha mu nzu. Tukiri ngaha ikikwereka ko ari bubatse igicaniro cyatubona intervention y'abamarayika.
ndasenga Imana abamarayika bentervene hejuru ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Igicaniro misi yose iyo cyubatswe ivyo vyactiva ibikorwa by'abamarayika, les activités angéliques. Ako kanya ngo umumarayika araza amuhagarara iruhande, bo bariko barasenga, mwabwo bamutse mubibona bariko baramusengera, ntibasenze ngo bace bataha, bagumyemwo. Bwira muri kumati gumamwo, gumamwo. Embabwire nta numwe mu bana b'Imana mubundi ko navugana nabo ngaho nibibase mu isomene, nibi mu isomene urabona uraza gusenga nivyo kandi no kurakunda Imana ego, mugabo ivyo nibihagije. Nishobora no gutena n'isaha imwe uri kurasenga, n'imiburiburi n'indirimbo zimaranye iminota 55 n'isengesho ry'iminota 5. Ugatuvuga nka Dawidi ngo indirimbo yanje Mana niyo nsengesha. Eka abaririmba barafisha abo bariko barakora. Yakuba avuga gute? Umuntu ababaye nagira iki? Nimba ubabaye hari bikuba baje mu buzima bwawe, sukuririmba. Sukuririmba, senga. Nimba bikuba baje mu buzima bwawe kandi nibwira ko gihari, nikore ku buzima bwawe utari kubaragira ko biza kugenda. Ivyo nimba bitakubabaje, imbabwira ukuri, imisi yose nimba ukeneye byo kuri kurwana urugamba neza kandi ukarunesha, hari agashavu gatagatifu kabwirizwa kuba installé mu buzima bwawe. Ako kadahari, nothing will be done. Imbabwire, iyo umuntu ababajwe n'ikintu uramubona. Reka ndabatere agakuru kamwe mugabo karimo n'intare. Hari umama umwe mu Birigi yigeze kuza inshige just twari intango zigikorwa, hama aza kundaba, donc yari droga cyane, yagize ibibazo mu buzima bwiwe, aca mu mafumu. C'est vrai, yego ni byarajabuka hanze, mbwa nubwo arafise amafaranga bakamweskuka, donc yigera abona ariko arashika kure mu buzima bwiwe. Hanyuma arabona kaboshwe, baramubwira niba aje mu Burundi uzorondera umukozi w'Imana ku deliver. Hama aje bacaramubwira ngo aho hafi yawe hariho umukozi w'Imana yitwa Apotre Kevin, ugenda umurabe arashoboye kugira icyo agufashije. Acaraza umama, mbona umuntu jewe nzutse, mbona umuntu ari muri salo, ya telefone nta kintu kimwe yambajije, we yaje pa shitse nti amahoro, nkagira ngo aje kuraba kumbure sinzi uwundi muntu, mugakumbira aje kuraba jewe. Atarambaza Apotre Kevin umurongo, namwe Apotre Kevin jewe, arambwira ngo nari ndagukeneye. Habona nivyo keneye amba nibutura nsura mu cumba dihindura ditegura ndaza. Hama ndamubwira okay mwashaka tubafashe. Arambwira ngo jewe ndarambiwe n'ubuzima ndiko ndabamo, amafaranga ndayaronka, ati baheruka kunyesikoka imiliyoni mu marundi, imiliyoni amajana 220 z'amarundi. Ikintu cyose nkoze nta kintu nakimwe kigenda neza. Naje ubwanje ndumva ndiko ndiyanga ku buryo numva ngeze ahantu nshaka kwiyahura, kuko sindavyumva ibiriko biranjikira. Ati rero nafashe inzira yo kunywa amatabi n'inzoga, kwidroga, basifume nibagira amarushwa yanje. Mbwa bambwiye ngo wewe urashoboye kugira icyo ufashije. Ndamwitegereje, ndamuravye maso, mbona amadayimoni ari muri we aruzuye no kubunwa. Yesu ashimwe. Inyuma y'ukubakirwa ino gicaniro kwa kane no kwa gatanu, nzobasengera amasansu spirituel yanyu yuguruke. Harano ushobora kugera amadayimoni afise odeur ukamotegwa. Harano ushobora kugera ukabona pana ngo weretswe, no ukabona ukumva icyo twita amasansu spirituel. Ndamwitegereje, uyu muntu hamwe n'utangura gusenga nituva ngaha vuba. Yakubaje cyane gute fizindi gahunda. Cyane umuvyeyi Imana iguhezagire, mugabo nta kanya mfise, nyemerera uzogaruke kuwa gatatu hama dukora icyo gikorwa cya deliverance. Nimba ari umuntu yanyoheye mu buzima n'uyu mu mama,
arambwira ngo mvuze ngo genda uzogaruke kuwa gatatu dukora ico gikorwa. Ngo kuwa gatatu n'umunsi wanje w'igicaniro. Numva arambwiye ngo ariko sha nawe uba wambonye. Ndamaze kubera ngo aya madayimoni ngo ndayajane muhira gushika kuwa gatatu. Ngo mbega niki kubwira ko kuwa gatatu nzoba nahageze. Hamwe yonyitsa nashika kuwa gatatu atubiriza. Jewe naje kazimera kubonye simvaha. Aya madayimoni tanga yankuye mu jewe. Iyo wumva ngo turarinda umuntu akubwiye gutyo hari ikintu wosubizamo. Ndavuga nta kundi reka Yesu ndatelefone ntewe ngize urgence. Hari umuntu ari ngaha hanze kumva imbere. Rero tugoma dutrete ivy'iwanyu badaza kuza ninabona duhejeje. Hamajabana isawa. Ubona no Bibiliya. Reka tumara dusome ijambo ry'Imana kandi ndabwo ibyo tugiye gukora. Umugabo imbere yo kusoma. Wanyera warundetse ngo nzogaruka ku gatatu. Hambwa genda rushe. Singama. Ibitabinywa. Naje bingeza ahantu. Ambwira gira iyo Mana yawe. Ko ntava ngaha uyu munsi natabawe. Urumva iyo rero iyo umuntu afise determination nk'iyo n'igikorwa kiroroha. Navuye kumushyira akikiganza atangura kuvomisa atangura gutura imibe ako kanya yikubita abantu nimuze mumfashe banzanira indobo bazanira iki turakora iyo deliverance duhejeje Imana yamubohora hanyuma yikanguye aravuga aho rero numva ubuzima bugarutse. Urakoze mukozi Imana ati none ahanyene warundetse none ubaye iki? Namwe usigara rogereta ijambo wavuze ukavuga ndarirotira gute? Arambira urakoze. Numva umengo ntuye amatoni n'amatoni. Numva umengo ndorohewe. Arambira ngira uyu munsi ndiza kuryama sinzire. Ndambwira nti ntacu ejo uzogaruke dusubire ducekinge. Urabyumva? Agarutse arambwira ati mukozi Imana guhezagire. Ati narose neza. Narahindutse neza. Harakantu nkuza kuja mwana nti naryamye nk'akabebe katagira ideni muri BCB. Imana ishimwe cyane. Inyuma yaho atsarambya ngo ndabona munakeneye intebe. Burya cyatuzanira intebe twari dukeneye uwo mwanya. Haleluya. Icyo nacyo nico nzoza ko ku munsi w'ejo. Mwame mukenguruka muri vyose. Inyuma yo gusenga cyahaza kubwira iki gukenguruka. Haleluya. Isengesho misi yose iyo gishuwe habeho ikimazi cyo gukenguruka. Imana shimo cyane. Misi yose ejo tuzoparkura imirongo itandukanye muri Bibiliya misi yose. Uburyo bwiza bwo kuziga isezerano y'Imana no kubaka igicaniro ugashaka ikimazi. Haleluya. Rero fisina nyinshi no babigire apropo y'abantu batabawe. Hano Petero bamusengeye bakobeje. Umarayika araza. Amuhagarira iruhande. Aramubwira ngo kenyera umwambaro wawe. Uce wambara izo sandali hama uze tugende. Ngo akivuga iryo jambo iminyororo yari kuri Petero kuko mumvise yari muboshe ikoragurikira hasi. Ngo ako kanya baragenda yaracunzwe n'abasoda 16 bararengana ba mbere bararengana ba kabiri bagera ku muryango ngo umuryango wari umuryango w'icuma. Hari ikintu gikomeye sibo bawuguruye. Sibo bawuguruye. Sinabo bari bawugaye. Haleluya. Muri kano wari karabwira abantu baterega iyaje kuba ari jewe n'ubgayi nari kugurura ariko si jewe n'ubgayi nuhoraho yugaye nta funguruzo y'amaye. Icugaye umuryango wawe Imana yakize. Icugaye imigisha yawe Imana yakize. Igifuza mu opportunity yawe Imana irakize. Wewe bicu usabwa kora isi jambo ry'Imana kubwira ubaka igicaniro usheke ikimazi ibisigaye bingo bageze imbere y'uwo muryango
urabiyugururira. Iri jambo ndarikunda cyane. Urabiyugururira. Inyuma yo kuwa gatanu imiryango yari yugawe, hejuru ubuzima bwanyu igiye kubiyugururira. Numva amen muri cyo kibanza. Urabiyugururira. Bararengana, ntacyo bakoze. Umumarayika bari kumwe niwe yuguriye uwo muryango. Ndasenga Imana ngo yugurire ivyugaye hejuru ubuzima bwa, isubize ubuzima ibidatakaje ubuzima hejuru ubuzima bwa. Iyo ukoze iki gikorwa cyo kubaka igicaniro, Imana niyo ikora icyo wewe wokoze. Ndakunda Imana iriko irikorera. Tugende muri kuvayo, nasigaje kamwe minota 5. Gendera ku murongo wa mbere. Irukanga. Igice Cya 14. Kuvayo 14. Kuvayo 14 murongo wa mbere. Haravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere ya Pihahiroti hagati y'Imigidori n'ikiyaga, aharabana n'Ibayali Sefoni, aharabana naho hantu abe ariho musagaza iruhande y'ikiyaga. Kweka Imana babwira aho hantu ngo abe ariho baba. Imisi yose Imana ikere gukora ikintu, hari ahantu ibwirizwa kugushira, hari ibwirizwa kuba. Ikindi gihe Mose yabwiye Imana kuva nyine 33 havuga ngo nivyura umugenzi wanje, uramvugisha, uranyereka amabanga akomeye, me gute ndi umukunzi wawe nkaba ntazi ingene usa. Nyereka ubwiza bwawe, show me your glory. Imana yabwira Mose, nawe uri umukunzi wanje, ivyo mbwiye ntibikunda, ntawe ushobora kumbona ngo abeho ukundi. Muga kugira ngo bikunde hariho ikintu, hariho option. Imana imubwira ngo hari ahantu nga hafi yandi ku gitandara. Hari ahantu nga hafi yanje ku kibuye ku gitandara. Icyo gitandara cyari gicaniro. Nimba ukeneye ko la divinité irencontre l'humanité, hategezwa kuba hari gicaniro. Nuzuhagarare maze ndaza kurengana, ndagushyira ikiganza mu maso, uraza kubona mu mugongo wanje. Umugongo w'Imana si umugongo w'Imana ho ngaha hacu. Avuze ngo aza kubona mu mugongo wanje, mugiye burayo birasigurwa ngo uraza kubona mu mutima wanje ibiriyo ibyo nagambiriye. Nico gituma Mose yandika igitabo cy'itanguriro. Gutavuga ibya Adamu na Eva atarahari. Mbega yabibonye ryari? Ingene Imana atunganyije ibintu byose yabimenye ryari? Igihe Imana yarengana yarabonye itanguriro mu mutima w'Imana. Icyo yakoze araheza arandika icyo yabonye. Amen. Yamurikiro kibanza. Sana rose uhurira n'Imana. Hari ahantu ku gitandara, hari ahantu ku kibuye. Paul agatse yagura yerekwa akatuvuga ngo icyo gitandara cyari Kristo. Wow! Icyo gitandara cyari Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Turi kumwe. Imana musagaza ahantu, aho niho hantu hari gicaniro. Imana maze babwira amajambo akomeye. Komeza. Farao ahava yumvira ku Bisirayeli ngwi igihugu baciyemwo bahuvye, ubugaragwa bubataye mu mbombane. Maze umutima wa Farao ngira ndawukomantaze abakurikire, nanje nzokwiheshereza icubahiro kuri Farao no ku ngabo ziwe zose. Igicaniro kirahenda umwasi wawe. Igicaniro kirakonfusing umwasi wawe. Farao ngo yibwira ngo ubugaragwa burabasutse baza kugera ahantu mu mbombane bataza kubona basohokera cyangwa bakurikira. Kumbe Imana ateguye umugambi wo guherengeteza ingabo za Farao n'imikogote yiwe gukiza Abisirayeli umwasi wabo yarabamaze imyaka 130 ariko arabacunagiza. Igicaniro kizobesha abansi bawe.
haleluya. Yes, komeza ubirize. kandi abanyegiputa Hey. bazomenya ko ndi Uhoraho. Wow, Nuko Abisirayeli babigenza batyo. babigenza bacu, komeza. Maze umwami wa Egiputa bamubarira yuko abo bantu bacitse. Farawo n'abamenyekana biwe baragagwa ku bw'abo bantu. Barabazanya bati mbega twakoze ibiki kurekura Abisirayeli ngo bagende nibabe bakidukorera. Azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi ajana n'ingabo ziwe. Ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'iyindi mikogote yose yo muri Egiputa. N'abagabisha babagaba abagendera muri yo baja mu ntambara. Nuko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli. Kandi abo Bisirayeli bari bavuyeyo babakobagurije. Nuko abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose vya Farawo n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe. Bahambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande y'Ipihahiroti ahari abana n'Ibayarisefoni. Farawo abegereje Abisirayeli barunamura amaso babona abanyegiputa babomye inyuma baranduka imitima maze batakambira Uhoraho. Babaza Mose bati mbega ntamva zari muri Egiputa mu kutuzana gupfira mu bugaragwa? Niki cyatumye utugirira utyo ukudukura muri Egiputa? Iki sico twakubwira tukiri muri Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa, kuko iciza kwari uko dukorera abanyegiputa hako dupfira mu bugaragwa. Mose yishura abantu ati naco mutinya, nihagararire gusa murabe agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Haleluya, amen. Bo bariko biyumvira ko byari kwabera viziyo bagumayo, mugabo nibaza umugambi Imana ateguye, ntibaci igitano kiriko kirakora. Imana babwira ngo Mose yishura abantu ati naco mutinya, mwihagararire murabe agakiza Uhoraho agira abazanire ryari uyu munsi. Abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi, ntimuzokongera kubabona. Izo ngwara muriko murabona uyu munsi ntimuzokongera kuzibona. Ubwo bukene muriko murabona uyu munsi ntimuzokongera kububona. Ako gakengego muriko murabona uyu munsi ntimuzokongera kukabona. Haleluya. Igicano gica urubanza ivyagutraumatije, ivyaguturuza umutima, ivyakugiriye nabi, ivyakugariye ubuzima, ivyakwise nabi, ntabwo wongera kubibona ukundi. Amen. Imeze neza muri kino kibanza. Amen. Imeze neza muri kino kibanza. Ikirisi Imana igiye gukorera ubuzima bwanyu. Nk'abanyegiputa mubona uyu munsi, hari abanyegiputa usagwose bajya barozi bakuroga. Aba barozi uyu munsi uri kurumva ntuzokongera kubabona ukundi, kuko Imana yadesize guca urubanza rugukiza hejuru ubuzima bwawe. Irakeneye kugubwa neza, irakeneye kumera neza, irakeneye kuroranirwa, irakeneye guhezagirwa, irakeneye gukayangana, irakeneye kuva muntu winjira mu bundi, irakeneye kukuza imbere kwawe kubonekera bose. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Soma munanze rumaze muti abansi banje uyu munsi ndiko ndabona sinzokongera kubabona ukundi. Ibingwanya vyose uyu munsi ndiko ndabona sinzokongera kubibona ukundi, sinzokongera kubibona ukundi. Ibibazo uyu munsi ndiko ndabona hejuru ubuzima bwanje sinzokongera kubibona ukundi. Amasheke ndiko ndabona hejuru ubuzima bwanje sinzokongera kuyabona ukundi. Amadeception ndiko ndabona uyu munsi sinzokongera kuyabona ukundi. Mu izina rya Yesu Kristo, amashyi menshi ku mwami w'abami. Haguruka ku maguru yawe. Kabashataramande.
Rova setere mashia. Iryo jambo ry'ubuhanuzi ejo ubuzima bwawe. Ntukongere kubatinya abanyegiputa. Ntukongere kubatinya abanyakibi ku buzima bwawe. Abansi ba ntukongere kubatinya. Ntabwo ari Imana. Nivyo bakoresha vyose. Nimbaramangete. Ntabwo ari muhemu. Uyu munsi Imana ihagurutse gutabara umuntu wayo. Uyu munsi Imana ihagurukanywe no kuregulariza ubuzima bwawe. Irazi ibyo wanyazwe, irazi ibyo waswe, irazi ibyo warenganijwe. Imana izanye inshumbusho hejuru ubuzima bwawe. Vyakire mu izina rya Yesu. Vyakire mu izina rya Yesu. Vyakire mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana izanye ingororano zose hejuru ubuzima bwawe zikwiranye nawe. Utaritse ibiganza vyawe imbere y'umwami. Abana bora basi igitangazo cy'amahanga. Ivyabo urabizi. Nta na kimwe kinyegeje amaso yawe. Ijambo ryarambwira ngo vyose vyambaye ubusa imbere y'inyonga z'Uhoraho. Tabara, kiza, tabara, kiza, mu izina rya Yesu. Uwarobanuje amavuta. Ivyamuhagurukiye vyose tubicira urubanza kuri kino gicano mu izina rya Yesu. Tubicira urubanza mu izina rya Yesu. Ivyari bimeze nk'umuryango w'icuma imbere yabo vyugurure ubunyene. Impemu ya non accomplissement hejuru ubuzima bw'abana bawe ubunyene mu izina rya Yesu Kristo. Itakaza ikibanza hejuru ubuzima bwawe ubunyene. Abana bawe bagirirwe neza, bagukise abanyi ukuba bagenda bashike kure. Ntihagire ikintu kimwe cyongera kubagara imbere kibatangira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bagirige neza impande zose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu tugushima. Amen. Imana bahezagire. Tuzobana ku munsi w'ejo.